Abaroma 10:14 hati none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate atawabasiguriye ivyiwe. Kurikira ikiganiro gushika bose bumvise mutegurirwa n'umuryango w'ivugabutumwa Ryigwiza mu Burundi, Evangelisation Explosive. Amahoro ya Kristo abaganze inshuti bakunzi mu duteza abiri. Nitwa Masabo Audrey, umuyobozi w'umuryango w'ivugabutumwa Ryigwiza mu Burundi, ari wo Evangelisation Explosive au Burundi canke E01 Burundi. Kaze mu kiganiro gushika bose bumvise. Muri iyi ndwi turiko twiga uburyo bwo gushikiriza ubutumwa bwiza bworoshe kwibuka bugoye kwibagira. Dukoresha intoke zitanu zo ku kiganza kugira zigume zitwibutsa amajambo 5 y'ubutumwa bwiza, rimwe rimwe ku munsi. Uyu munsi ugira gatatu tuza gushimikira ku ijambo rya gatatu, ari ryo Imana. Nimwiyumvire rwa rutoke dukunda kwita rusumba zose. Nigo rutoke rusumba izindi ntoke zose. Nigo rutwibutsa usumba bose muri iyi si, Imana. Mu buranga bwinshi bw'Imana duhagarara cyane cyane kuri bubiri. Ubwa mbere, Imana ni nyembabazi, kubw'ivyo ntishaka kuduhana. Bibiliya itubwira ko Imana ari rukundo. Ariko iyo Bibiliya nyene itubwira ko Imana ari rukundo, ni nayo itubwira ko igororotse itegerezwa guhana icaha. Mu gitabo cyo Kuvayo 34:7, Imana ivuga ko idaherereza urubanza kutarugira. Aha hariho ingorane. Mutahure neza ko ntavuze ko Imana ariyo ngorane. Ingorane iri kuri twebwe. Mu kumenya inyishu Imana yatanze kubw'ingorane yacu, ejo tuzoshimikira ku ijambo rya 4, ari ryo Kristo. Imana yatoreye umuti ikibazo cacu muri Yesu Kristo. Kugira ubone amashusho yerekana uko ukoresha ikiganza cawe mu ivugabutumwa, kaze ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu rwa Facebook, aho mwuzuzamwo izina Ivugabutumwa Ryigwiza mu Burundi, mugaca mubona ayo mashusho. Mwakoze gutega amatwi ikiganiro gushika bose bumvise, mushikirizwa n'umuryango w'ivugabutumwa Ryigwiza mu Burundi, Evangelisation Explosive, kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri Voix d'Espoir ijwi riremesha. Mushaka kumenya vyinshi ce ku rubuga rwa Facebook rw'uwo muryango, aho mwandika Ivugabutumwa Ryigwiza mu Burundi, canke mwakure mwongere murungike ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni ku nimero 77 99 15 6.